Mwiriwe neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza aho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza amahoro y'Imana cane, ndabifuriza gukomeza kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya kwategura ndetse no kubashikiriza ngakuri no mbonesha kure yacu ene yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rodende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta kandi agezweho by'umwihariko atariho ivumbi, amakuru dutohoza by'umwihariko twifashishije abanyamakuru bagiye batandukanye cyane by'umwihariko n'amatorokanyirizo yacu aherereye mu bice bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini. Twibanda ku makuru abari karavugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, ku makuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa kabiri, turi kwigerekerezo rya 14 by'umwihariko ukwezi kwa mbere 2025. Ndabahaye ikaze mwese kuba twumviriza muri no mwanya bivanye na umurereye nga kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwese, dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cuno mwanya. Mu nyuma y'urugamba rukomeje kubera nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yemwe n'ababandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu ndetse no kumviriza ibiganiro byacu, bakomeza kugenda baratubaza update zigendanye no ku rubuga rw'imigwano uko rukomeje kugenda rurifata, nyuma yuko abasoda batari bakeya bakomeje kugenda biragaragara ndetse biraboneka yuko bakomeje kugenda barapfira nga ku butaka bwa Kongo. Nkuko vyoma bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradusumira, hari amakuru yihuta amaze kudushikira muri no mwanya asigura ndetse anagaragaza neza ko by'umwihariko muri no joro ryake by'umwihariko rishira nyine kuri uno wa kabiri, aribwo by'umwihariko amakamyo amwe namwe by'umwihariko yace araciye ku butaka by'umwihariko akinjira cyane by'umwihariko agaca yinjira by'umwihariko cyane nga mu Cibitoke avuye nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga ko ayo makamyo yaratwaye ibiziga by'abasoda b'abarundi bariko barapfira nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu nyuma y'uko rero by'umwihariko bamwe mu banyagihugu nga mu Burundi bakomeza kugenda barutse igitutu gisoda c'u Burundi, mu nyuma y'uko bakibaza amakuru agendanye n'ababo barungitswe ku butaka bwa Kongo, ariko bagaca barinumira ntibagire icyo babasigurira ndetse bakabasaba yuko nihagira n'umenyekana yuko by'umwihariko hari ikibazo yagiriye muri izo ngwano by'umwihariko azoca by'umwihariko aranuma, ntagire umenya ivyabaye nkuko bizoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, arakomeza kugenda aradutera impungenge ku buryo gushika ubu ngubu by'umwihariko bivuga ko hari ibiziga byinshi bitari byomenyekana igitigiri cyabyo, bikomeje kugenda bigaragara canga se akomeje kugenda aboneka yuko by'umwihariko byaba byakomeje kugenda birapfira nga mu ngwano ziriko ziraba ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi by'umwihariko bivuga ko ku kibuga mpuzamakungu kimwe rudende cy'indege nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko nyine iwacu mu gisagara ca Bujumbura nyine ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, indege yo ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko zimwe mu ndege zisanzwe zizwiho gutwara abasoda by'umwihariko nayo yahashitse mu rukerera by'umwihariko rwo kuri uno munsi nyene, abivuga ko yarizanye abasoda bamwe na bamwe biganjemo abakomeretse ndetse hakaba higanjemo n'abandi basoda bamwe na bamwe by'umwihariko bakomeje kugenda barabura uko bavugwa nga ku butaka bwa Kongo. Murazi neza yuko tumaze igihe turakurikiranira hafi bibera ku butaka bwa Kongo, mu nyuma yuko amavuriro amwe namwe by'umwihariko akomeje kugenda by'umwihariko yuzurirana bigendanye n'inkomere, harafashwe ingingo yuko abasoda b'abarundi bagomba kuzajya barazanwa nga mu Burundi kuhavurirwa, ariko kandi by'umwihariko bakaza kuhavurirwa mu buryo bw'ibanga, ku buryo rero by'umwihariko n'ufise mu muryango wiwe akaba yarakomeretse nga muri runo rugamba atagomba kuba yobimenya canga se ngapfe kuba yobimenyeshwa nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Muraza kunyemera kandi muri kino kiganiro cacu cy'uno mwanya tunarabire hamwe cyangwa tunakubitse amaso turasesengure turabera hamwe rero kuri raporo y'impuguke za ONU iherutse gushigwa abona ku igerekerezo rya 27 Kigarama 2024, aho hari byinshi yasiguye ku bigendanye n'urugamba rukomeje kugenda ruribonekeza nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabahaye ikaze mwese, ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye cyane kuba twumviriza mwese
kubasha kumviriza ikirundi ndetse n'ikinyarwanda muri rusange. Kaza kuri mwese mutwumviriza murerenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji. Ndabizi ni benshi muba mutwumviriza munakunda ibiganiro byacu, batwumviriza kandi muherereye by'umwariko nga ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abari mu ma province amwe namwe, abari mu kazi kagiye gatandukanye, by'umwariko mwese ndabateye yambo, ndabahaye mwiriwe mwese kuri utameze neza kandi bivanye nawe uherereye canke n'ivyo urimo, ndakwifuriza yuko womera neza. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabifuriza amahoro y'Imana cane. Abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane by'umwariko ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze. Arugamije ngaha byo ndakwanditse sabone kugira ucurabona amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kwategurira ndetse no kubashikiriza. Byonda ko ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira cyo barakumenyesha ko ibiganiro byacu bishasha bitanguye muri rusange. Kaze rero kuri mwese amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Haraheze imisi turiko turakurikiranira hafi bikomeje kugenda birabera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ntibitangaje impamvu cyangwa se ingene dukomeza kugenda twibanda kuri ano makuru ariko aravugwa kuri no ngwano. Murazi neza yuko u Burundi bwararungitse abasoda benshi by'umwariko canga abana b'abarundi muri no ngwano. Abarundi bariko barafatwa nabi ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ku buryo rero by'umwariko bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba atagutunga itelefone, ndetse by'umwariko hari byinshi bagenda barahura nabyo ariko akabura nuko babitangaza nkuko bizoma bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradusumira. Hari n'amakuru avuga ko kandi benshi bamwe muri bo barimo baragwa muri zino ngwano batari ko by'umwariko baragwa cyangwa se batari ko baricwa n'umwari wa MTS bahanganye, ahubwo bikavuga ko rero na FDLR n'abandi basa nabo bafatanya by'umwariko nabo basubiranamo bagaca bararasa abarundi. Abarundi by'umwariko ntibaca baragirirwa ikigongwe, abarundi kandi barasanzwe barakoreshwa nk'abacancuro nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abarundi atawupfa apfira ku rugamba ngo leta ya Kongo mwonamira canga iciramuhereza icyubahiro akwiriye. Nayo mahera by'umwariko bakomeza kwagirizwa ko bakorera bashinzwa na bagenzi babo muri Kongo, nta munindi umwe arayakozaho imitwe y'intoki, basanzwe bararonswa uduhera duceya n'ubundi natwo by'umwariko mu misi heze twarabahaye inkuru yavugaga ko bamaze by'umwariko amezi 7 cyane cyane by'umwariko bataronswa agashara kabo cange agahembo kabo. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho by'umwariko aravuga ko u Burundi bukomeje gutakaza abasoda benshi nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru yama aradusumira akomeza kugenda aratugeraho muri rusange. Witegereje amasanamu ariko arahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi cange ku mbuga nkwaniro, biraboneka yuko by'umwariko abarundi bari muri no ngwano biganjemo abato bato cange abana. Ibi biriko birashavuza abatari bakeya mu nyuma yuko biboneka ko umwana ariko arinjira igisoda agacarungikwa ku butaka bwa Kongo atani imyimenyerezo by'umwariko ihagije ariko araronka nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abategetsi by'umwariko bo mu Burundi ntibashaka rero by'umwariko ko bamenya ibiko k'abanyagihugu bamenya ibiko biraberanga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba muri Nord Kivu rero baratubwira ko rero by'umwariko bari mu rugamba rutoroshe cane namba, ko rero bapfa by'umwariko ku bwinshi na cane cane abasirikare bashasha baraherutse gusohoka by'umwariko bava by'umwariko mu myimenyerezo y'igisoda. Mbere by'umwariko abatari bakiya by'umwariko usanga umengo ari n'abana. Bamwe muri bo rero muri abo basirikare bashasha baruzuye agahinda kubera bavuye rero mu myimenyerezo igisirikare baca barurungikwa by'umwariko ubutarariye by'umwariko muri RDC batabanje no kuramutsa imiryango yabo. Ubundi iyo by'umwariko abasirikare bahejeje kwinjizwa igisoda by'umwariko barahabwa akaruhuko gato gato bakaramutswa imiryango yabo. Igisoda kiguma kibuza rero kuvuga abariko rero barahitanwa niyo ntambara, imiryango imenye ko rero by'umwariko abaye bamaze gupfa nayo rero irabuzwa by'umwariko kugandara ngo by'umwariko ntibimenyekane. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragurishije ingabo z'u Burundi by'umwariko kwa Perezida Félix Tshisekedi
Fredy Chirombo we yironkera amamiliyoni y'amadolari azahanwa by'umwihariko azanwa mu bavarisi, ariko rero by'umwihariko ntashaka ko abarundi bamenya ingene intambara ariko iragaragara canga se iriko iraba. Mu gihe intambara zibandanye by'umwihariko amakuru twaronse by'umwihariko kuva mu gatondo nuko rero by'umwihariko ku mugoroba w'ejo by'umwihariko umwe gusa hari harapfuye abasirikare baharugwa muri 20 hakomereka abashika kuri 11 by'umwihariko abo ntitwabashe kuba twomenya amazina yabo canke imyidondoro yabo. Ikindi kibabaje abasoda b'u Burundi muri RDC nagacengere by'umwihariko bakorerwa n'abategetsi baho. Abasoda b'u Burundi baritanga bidasanzwe, hari n'agace bita Ngungu kuko twama tubigarukaho bavuga ko baherutse kubohoza, ariko by'umwihariko nta na rimwe abategetsi ba RDC bavuga iciza bariko barakorerwa n'abasoda b'i Burundi. Ibikozwe n'abarundi byitirirwa abasoda ba RDC by'umwihariko bazwi nka FARDC n'insoresore bita abazarenda. Abasoda b'u Burundi ntibumva ico bariko barapfira nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya rero by'umwihariko adafise ivumbi na gatoya, nuko by'umwihariko ku bantu baturiye nga mu Cibitoke arasanzwe hari urubibi ruhuza RDC ndetse n'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aratugera aravuga ko by'umwihariko hari amakamyo aharugwa muri ane rero by'umwihariko yaje mu gatondo ka kare yarapakiye ibiziga by'abasoda b'abarundi nk'uko byoma bigaragara. Bivuga ko by'umwihariko abo basoda bigaragara ko ari abana bato bato, nubwo kandi ayo masoda nubwo kandi by'umwihariko nk'uko byoma bigaragara, nubwo rero ayo makamyo yaciye by'umwihariko acaho yirukanga cane akinjira nga mu shamba rya Kibira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko arasigura yuko by'umwihariko ingene cyangwa se icyo tumye bamenya neza yuko ari ibiziga by'abasoda b'abarundi bari bazanye, nuko yari amakamyo y'abasoda ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo canga se yarafise amabendera by'umwihariko ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya by'umwihariko arasigura kandi ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko nga mu Burundi nanone ku kibuga cy'indege kimwe Rudende kibarizwa nga mu Burundi, kibuga mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye giherereye nga i Bujumbura nyene, naho indege ya gisirikare ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivuga ko rero by'umwihariko yaturutse by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Goma by'umwihariko nacyo rero by'umwihariko bivuga ko naho rero yaje kugwa izanye abasoda b'abarundi bamaze gukomerekera muri zino ngwano. Aha biragoye kuba woronka ibitigiri by'abo basoda bivanye nuko biba bikorwa huti. Bivuga ko amavuriro amwe namwe nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo asanzwe yifashishwa by'umwihariko akomeje kugenda aruzurirana inkomere ndetse n'ibiziga biriko birapfa, ariko ubundi ugasanga henshi M23 yamaze kugenda ihigarurira ku buryo imihanda imwe n'imwe ishobora kuba yoberekeza nko muri Kivu y'Amajyepfo, mu bitaro bya Bukavu no mu bindi bice bimwe na bimwe bigoranye yuko abasoda bashobora kuba bohagera nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera canke akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda yerekana neza yuko nga mu Burundi by'umwihariko ku bitaro bya gisoda by'umwihariko nga mu gisagara ca Bujumbura hariko haravurirwa inkomere z'u Burundi. Bivuga ko by'umwihariko ibyo bitaro bya gisirikare byo mu Kamenge by'umwihariko bicungiye umutekano ku buryo rero by'umwihariko ata muntu numwe ariko kuba yobigeramo. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira twohawe by'umwihariko namwe mu bakora muri ibyo bitaro, ariko kandi batashimye ko amazina yabo yotangazwa kumva z'umutekano wabo. Baratumenyesha yuko by'umwihariko nubwo haje abo basoda atigeze aradutangariza umubare wabo, yarasiguye yuko by'umwihariko atamunyagihugu numwe canga se undi ari we wese by'umwihariko ari kure kuba yomenya ko ari uwiwe by'umwihariko abarizwa ku butaka bwa Kongo yoba yakomeretse canga se yoba yagiriye ikibazo muri izo ngwano nk'uko byoma bigaragara canga se nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Aba basoda bakomeje kugenda barapfira nga ku butaka bwa Kongo, abandi bagaca barakomereka bakiri bato biriko biratera ishavu n'agahinda abanyagihugu nga mu Burundi, cane ababyeyi babyaye cyane none abafise abarungitswe mu gisirikare ndetse bagafata n'ingingo yo kurungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
amakuru kandi akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradusumira akaba ariko arerekana ndetse by'umwihariko anasigura yuko by'umwihariko hari n'abandi basoda baharugwa muri za 48 baherutse gufatirwa mpiri canga se gufatwa matekwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira mu bikomeje kugenda by'umwihariko biragaragara canga se mu bikomeje kugenda biravugwa abatari bakeya by'umwihariko barakomeje kugenda baterwa impungenge nibikomeje kugenda bivugwa canga se binatangazwa mu nyuma yuko by'umwihariko igihugu cacu ciza c'u Burundi bigendanye na President Evariste Ndayishimiye by'umwihariko wacyo amaze igihe yiyamiriza by'umwihariko izo ngwano ziriko zirabera nga ku butaka bwa Kongo. Mu majambo yiwe by'umwihariko yashavuje abatari bakeya by'umwihariko aremeza ndetse by'umwihariko akanagaragaza neza yuko nga ku butaka bwa Kongo by'umwihariko atamusoda wabo numwe by'umwihariko wari wafatigwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yaravuze ko abasoda biwe aribo bari gukora akazi gakomakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yaravuze ko ariko aribo bariko barahindura ibintu ndetse by'umwihariko yaravuze byinshi cyane bigiye bitandukanye. Yaravuze ko by'umwihariko abariko abo M23 kirerekana by'umwihariko ari igipindi canga ari igipfungo bariko barakora by'umwihariko mu nyuma yo kugira ngo berekane neza ko by'umwihariko abasoda b'u Burundi badakomeye nyamara aba muri rero gitabara bama barafashe nkuko byuma bigaragara. Iki kiriko kirababaza abasoda b'abanyagihugu b'abarundi mu nyuma y'iko rero na leta y'u Burundi bayarabarungitse ku butaka bwa Kongo idashaka ko yojya kubabohoza. Tugaruke ku ngwano zihuza Uburusiya ndetse na Ukraine. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky aravuga ko afite ubushake bwo guharira Korea ya ruguru abasirikare bayo bashika muri babiri bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse nawe agahabwa imfungwa zo mu ntambara z'abanya Ukraine ziri mu Burusiya nkuko bizoma bigaragara ku rubuga ngurukana bumenyi rwa X by'umwihariko yitwa Twitter. Zelensky yarageze ati ku basirikare ba Korea ya ruguru rero batifuza by'umwihariko kugaruka hashobora by'umwihariko kuba hari ayandi mahitamo rero by'umwihariko. Yaravuze ko kandi abashaka kuzana amahoro hafi cyane bakwirakwiza ukuri rero kuri iyi ngwano muri Kenya muri Korea by'umwihariko bazahabwa ayo mahigwe nkuko byoma bigaragara. Urwego rw'ubutasi rwa Ukraine by'umwihariko rwaravuze ko umwe muri abo basirikari babiri yarabwiye abategetsi ko rero yategereza ko rero yari agiye mu Burusiya mu mahugurwa ko rero atarazi ko yari agiye mu ngwano canga se kugwana. Yasanganywe rero indangamuntu ya gisirikare y'Uburusiya yatanzwe mu izina y'uwundi muntu y'uwundi musirikare atabyangombwa yarafise nkuko byoma bigaragara. Ibi biro by'umwihariko by'ubutasi bya Ukraine byaravuze ko abo basirikare babiri bafashwe nk'imfungwa ku igenekerezo ry'ikenda ukwezi kwa mbere 2025 uyu mwaka bari by'umwihariko mu mugwa mukuru rero Kiev aho barimo kwitabwaho n'abaganga mu nyuma yo gukomereka ku buryo buremereye cyane. Ibi biro by'umwihariko byitorakanye cyabijejwe amatohoza n'iperereza bivuga ko bavuga ikinyakoreya by'umwihariko gusa ndetse barimo kubazwa by'umwihariko yifashishijwe ubufasha bw'urwego rw'ubutasi rwa Korea y'Epfo nkuko byoma bigaragara. Uburusiya by'umwihariko ntibwahakanye gukoresha by'umwihariko abasirikare ba Korea ya ruguru mu ngwano yabwo muri Ukraine mu kwakira by'umwihariko ku mwaka uheze. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaravuze ko igihugu ciwe gifise ubwigenge bwo gufata icemezo cyo gukoresha abasirikare nk'abo cyangwa se kutabakoresha. Kwa gatandatu Zelensky yaratangaje amafoto n'amasanamu agiye atandukanye by'umwihariko y'abasirikare babiri bafashwe agaragaza umwe rero muri bo afise igipfuko ku mutwe we ndetse no ku kananwa mu gihe by'umwihariko ibiganza by'undi by'umwihariko byari bizingurijwemo rero igitambaro bigaragara yuko bokomeretse cyane. Bwana Zelensky yaranatangaje by'umwihariko isanamu igaragaza indangamuntu ya gisirikare y'ibara ry'umutuku y'Uburusiya igaragaza ahantu h'amavuko ko ari Itrana muri Republika ya Tuva ni mu Burusiya ihana imbibi rero n'igihugu cya Mongolia. Ibi biro by'umwihariko bijejwe amatohoza muri Ukraine byaravuze ko kandi umusirikare wasanga mu indangamuntu yarabwiye abamuhata ibibazo ko yayihawe by'umwihariko ku muhindo wo mu mwaka wa 2024 nga mu Burusiya. Ibi biro bivuga ko kandi yanavuze ko imwe mu mihari ya gisirikare igwana ya Korea by'umwihariko ya ruguru icyo gihe yahawe amahugurwa y'icyumweru kimwe gusa.
mwitangazo by'umwihariko boshize ahabona bashyize hamwe ahabona rero baragize bati ni ingenzi kuba rero by'umwihariko iyi mfungwa ishimangira ko rero yafataga by'umwihariko ko ari we by'umwihariko igiye mu mahugurwa aho kuba kugwana ingwano ya Ukraine. Ibiro bya Perezida Zelensky byasohoye itangazo kwa gatandatu by'umwihariko bivuga ko abarusiya barimo rero by'umwihariko kugerageza guhisha ko aba ari abasirikare ba Korea ya ruguru bariko barakoreshejwe kubaha by'umwihariko ibyangombwa by'uko ari abituva canga se mu yindi teritwari zigenzurwa n'Uburusiya. Urwego rw'ubutasi rwa Ukraine rwaratangaje ko uwo musirikare wari ufise indangamuntu yavuze ko yavutse mu mwaka wa 2005 ndetse ko by'umwihariko ari umusirikare wa Korea ya ruguru kuva 2021 nk'uko byoma bigaragara. Bitangazwa ko rero imfungwa ya kabiri yatanzwe bimwe rero mu bisubizo byayo mu nyandiko kuko rero yakomeretse by'umwihariko urwasaya nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Abajejwe amatohoza mu buri Ukraine bemeza ko yavutse we iyo mfungo ya kabiri yavutse mu mwaka wa 1999 ndetse ko kuva mu mwaka wa 2016 yari mudahusha wa Korea ya ruguru wunganira abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amasezerano ya Geneve by'umwihariko avuga ko kubaza imfungwa bikwiye rero gukogwa mu rurimi zumva rero kandi ko imfungwa zigomba kurindwa abanyagihugu baba bazifisiye amatsiko cane. BBC News by'umwihariko n'ibindi bimenyesha amakuru mpuzamakungu ntibirashobora kugenzura ibivugwa na Ukraine kuri izo mfungwa n'ifatwa ryazo niba byo bari ukuri koko. Mu mpera z'umwaka uheze Ukraine na Korea y'Epfo by'umwihariko byaratangaje ko Korea ya ruguru yohereje mu Rusiya abasirikare barenga 10,000. Kuri uyu by'umwihariko kuri wa kabiri urwego rw'ubutasi rwa Korea y'Epfo by'umwihariko rwaravuze ko abasirikare barenga 300 ba Korea ya ruguru bapfuye barimo kugwanira Uburusiya mu gihe abandi nibura 2,700 bamaze kugenda barakomerekera muri iyo ngwano. Mu kuboza ku mwaka uheze urwego rw'ubutasi rwa Korea y'Epfo rwatangaje ko umusirikare wa Korea ya ruguru byemezwa ko by'umwihariko ari we wa mbere wafashwe arimo rero gufasha intambara y'Urusiya ndetse na Ukraine yapfuye nyuma yo gufatwa ari muzima n'abasirikare ba Ukraine. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara kuwa Mungu uheze Zelensky we yaravuze ko atagushidikanya gukwiye kuba kukiriho by'umwihariko ko igisirikare cy'Uburusiya by'umwihariko kishingikirije ubufasha bwa gisirikare bwa Korea ya ruguru nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusubira. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu mutwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Mwese ari ubwa mbere usengaha ibuka gupsonda kwanditse sabone kugira ubane natwe 5 kuri 5 mukomeze kugira ibihe byiza.